Shalom shalom, ndabaramukije amahoro, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, hanyuma tunezerejwe cane gusubira guhura namwe muri kino kiganiro nihimbaza nkuko mumenyereye. Tuba dufise abatumire aho baza bagakorana natwe tugafashanya guhimbaza Imana no gutahura ibitari bike. Rero kuri uno munsi ndafise abashitsi, abasore babiri nibo baje kugira ngo tumarane kano kanya duhimbaza Imana turi kumwe. Reka tubakire muri kino kiganiro turamutse hanyuma twidondore. Karibu. Shalom shalom. Ndaramukije mwese abakunzi bacu, abakunzi ba Heritage. Ndamugisha kuba hano. Amen. Ndabakunda cyane. Abanzi n'abatanzi ndabakunda. Yego. Amazina yanjye ni Costa Cox. Yego, nsanzwe ndi umuririmbyi duhimbaza koko. Amen. Costa Cox. Yeah. Okay. Asengera? Asanzwe sengera muri EAC Gweza. EAC Gweza ni okay, ni mpande ya Université Burundi. Yego, udugikiri gato. Ahita ku bumwe akote gato aro eglise niyo EAC no sengera. Okay. Wow, niteka kukwakira hano. Murakoze cyane. Umwanditsi w'indirimbo yaramamaye. Yego. Okay. Hanyuma ndi kumwe n'umugitariste w'ubwiza hano. Okay, ushaka kutuanza? Ndabaramukije cyane. Nitwa Fulgence. Nshimye n'ivyo. Yego. Ndi mu musicien. Ndakunda kuvuza solo cyane. Amen. Hama sengera muri Shemiza Worship Temple. Wow. Yego. Kwa Apollinaire. Yego. Hallelujah. Nakiriye abana abo kwa Apollinaire hano. Wow, niteka ridasanzwe ariko Costa Cox hari ibyo utanatubwiye. Tugize research uri mu miryango yo kwa Apollinaire. Okay. Yego. Ubuye bucuti ire sano mfitane. C'est mon oncle. Oncle ya Mukuru wa papa ni mukuru wa papa. Papa ni fura hama Apollinaire yego. Wow. Ni muri mu muryango w'abahimbazi. W'abahimbaza kabisa. Okay. Hanyuma ndashaka kubaza mungana gute muri bangana gute ba papa bana? Papa ni n'abagabo batatu. Yani batatu hamwe n'abashangazi banje nabo ni babiri. Yego. Umuryango w'abantu batanu. Abana batanu. Ngo numvise ko ari umwe yapfuye. Ubu naho twabonye twebwe. Okay. Hanyuma abaririmba kuko urumva nawe tukumenye vuba. Abaririmba bangana gute niyo ngana? Sasa ari muri famille nuko ko abaririmba cyane nka twese. Nka twese vraiment bose baririmba. Abatarimba n'aba musiciens. En tout cas mwari mufite na inspiration hafi. Yego. Umva byaciye bizanye bitorianta neza. Okay, nka wewe twavuga ko wabaye inspiré kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana zagenze gute? Yabo. Nkuko nyine navukiye muri famille nakuze abakizi ko bakijijwe. Nabikoreramwo niyo ndero bantonje nkiri muto. Gukura kwanje nari umwana ukanyiri muto nakunda kuba buza amakitari akitameze nk'iyi wasanga bifise umujyi umwe muga wasanga ujya mwanya batarahisha nabarice muri umuryango mvuza kuririmba ndabikunda cyangwa rero kenshi twumva ko umudogo wacu ari muri rebye munabibona tubibona abagendera tubasanga umwanya munini twicaye twabona kuri televiziyo kubya byanyoroheye cyane kubyinjira mu cyumba yarambereye inzira nziza. Amen. Atya wari umugisha udasanzwe kuronka igicapo hafi yawe ushobora kuganira nawe ushobora kumuhanuza akantu wibuka yaguhanuye ugendera ko even today akantu kambere nibuka yamanuye hari akantu kambere kubwira musi burongotse nibuka ko musi tuganira muri ikintu cyo kuba musi burongotse umuririmbyi anyitse ko ikintu kifasha cyane. Yego. Ikindi naco gifatanye n'imiziki yacu dukora. Aho naje master yanje niko nipasamo cyane. Yego. Yambo amfise twaganiye nawe. Cyandi yitora neza. Amen. Yego. Wow. Ati kugira musi burongotse. Yego. Kubaha amfata usengera muri EAC Bwiza. EAC Gweza. Okay. Kandi uguwe neza. Ayigumeze neza. Hari ikindi kibazo nashaka kubaza kuri iki uri novuga yuko uri nk'urunganiro kurikira the next generation.
hanyuma ibyo turiko turaremarka nuko plus en tout cas hariho umudiyi usanga waba umudiyi w'ugwaruka muri kino gihe mugabo umuntu yumvisha indirimbo zawe arumva yuko mu by'ukuri harimo kakantu ko uri umuhungu nyine wa oncle wawe ariho muri worship kubera utarindiye hafi canke hip hop hoje numva yuko sinzi ko byafatanye n'ukuntu nibyo nakunze kumviriza cyane usanzwe hip hop ndayikunda ndabona abayiririmba ndakunda kuyumviriza ndafise abo nkunda baririmba hip hop kaneza ariko kuri no bita maswata agenda iririmba mbona bita maswata uretse ko ndibuka ko nkiri muto hariho bene narindimo tugeze kuri imburimbo ndagira hip hop ariko nawe uzabamisi bambwira ati wabikoze neza urumva rero cyangwa gusanga umudiho wanje nagiye mfite umudiho wanje nyine ndiko ndakoreramwo nuvuga ko urimo w'abantu bakuze ikiga n'imihanje bose bitora yego bitora okay atike biraryoshye cyane bon reka juste tubire sibyo turirimbe gatonya okay turirimbe indirimbo ninegere intebe yawe okay negereye intebe yawe zanye ibimaze vy'amashimwe muririmbire indirimbo sha z'amashimwe n'icubahiro niwe bubereye gushimwa negereye intebe yawe zanye ibimazi vy'amashimwe muririmbire indirimbo sha z'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa negereye intebe yawe zanye ibimazi vy'amashimwe muririmbire indirimbo sha z'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakira icubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niyo nshaka kwibera ibihe nzobaho z'amashima we waremye isi n'ijuru niwakira icubahiro we muhayi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nzobaho z'amashima we waremye isi n'ijuru niwakira icubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nzobaho
ndashima wewe. Haleluya. Amen. Wow. Turacari muri himbaza turi kumwe na Costa Cop. N'umuneve wa Habonimana Pauline. Atika biraryoshe cyane. Juste kubandanya muri Bibiliya ivuga ngo wigisha umwana wawe sivyo umwigisha akiri muto cyane niho bitazokunda yuko ivyo wamwigishije abivamo antuka watanguye music yari natanguye music kombo musanze ndibuka ko nkiri mwana muto cyane nakuriye nja muri Sunday school musanze kunaca kuririmba mu bana muri bunda kwita dance ya nyine ariko uko je nagumye nkura naguma nyine haguma ari difference entre je n'abandi kubera ko hari esprit n'abafise numva nika ko nkiri muto cyane wari ibintu ndiko ndabamvu nakunda kwiyumvira niba ko keshi dimanche bwo gusenga kujya abaririmbyi baririmbye nta shindi muhira nakunda kuba ndabona image ya musique kubavugije kama mwanya muniyumvira mba afite kirate yose kanjamo loanje bakoze kanja mu mutwe kandi umva ndagiye no kwimagine ibyo bintu mwanya munini niko ibyo nabibaze n'igihe kinini cyane ariko nyuma yaho nja muri ko hari nibyo twari guharuka kuri eglise aho natangiye gusenga ndabikunda ndabikora bivanye na mahari ndayifitiye na courage nagumba nduga pole nisanga rimwe ndataho kumenyereza yuko ari abana ndabikora ariko sinabwo atawuja muri studio nuko ko mu cyo gihe twagiye duforma ka band n'abandi bajene twari ko mu cyo gihe twaririmba nari kiongozi nari kiongozi cyo gihe turakora ngo usanga two twaririmba nabo kandi vraiment c'est ukuntu ntaburi byo kubigisha ngira umwana mwabigisha mbwago byo va nuko umwanya munini ndi muhira basanga ndi nakurira to cyane gose asanga iraje nuko ko hari igihe abavyegeze kumbwa uzokora mu matwi kubera ko ikintu ndani yakutera cyane usanga igihe musique cyane uramugo buri bwo kunda muziki mu nyuma bifatanye rero nuko kuntu muri famille nabona ko hariho umuco mwiza wabinyereka ndabikunda niho natangura kwiyumvira kuja muri studio 2015 nuko najanye n'abajene twari kumwe twakora uririmbo nyene muri studio turaheza mu nyuma rero ntangura kwitora nka Jerry Costa Cox ntabwo gusohoka akora ndumwe nuko urimbo kwa nagiye muri 2018-19 uko natanguja muri studio nka Jerry afise ikintu ngitwa muri studio okay hanyuma ndumva vraiment yuko wakuye mu maboko meza muri amfano nziza uguhimbaza wakuriye hakiri kare mbega ufise insiburiye kuri Costa Cop uze guhimbaza je uvuze guhimbaza ndaguhisiguro kwanza ko ari ubuzima ubuzima umuntu ashobora kubamwo ntagire sheke canke nta regret ndi mu guhimbaza ngo nta regret na kimwe je ahongeze no munsi navuga ko byose kuguhimbaza mu buzima nd'umuntu je kweri gushaka urumengo birango so guhimbaza byarampaye David basi look nziza ko sanzwe ni umuntu utwariza mu kibano waronka ama connection menshi ubufasha bukaza yakore guhimbaza byambyariye umusaruro byinshi ndabifata nk'ubuzima bwiza n'abamyicuza hanyuma ikintu nshaka yuko tunavuga ko no guhimbaza Imana pana guhimbaza Imana gusa ahubwo guhimbaza Imana ariko bigakora ku mutima w'Imana ibyo navyo utumva gutwitabura gute uguhimbaza gukora ku mutima w'Imana mbona vuga ko uguhimbaza gukora ku mutima w'Imana kunoza kuvuga jewe ahubwo mbere kwivuze sinza gufatira cyane ku zindi mu turirimba ariko naza kwifatira ku byose bitandukanye kuko sinavuga ngo abahimbaza n'abaririmba gusa kubera ko n'abasinga yo kuririmba afise ukuntu ahimbaza Imana navuga ko guhimbaza uza gukora ku mutima w'Imana nibisigura nuko n'umutima umenetse n'umutima uzabwira n'usabane n'Imana ko Dawidi navuze ngo umutima wanje n'imbaza uhoraho Dawidi yari umwami ariko arabona ko yorengera ubwami impunzu yambaye ubwami aravuga ati no ibyo sinabirengeye ikintu ushaka n'umutima wanje n'imbaza uhoraho nubwo yuko mu gihe duhimbarije umutima wacu ibyo biza gutusha ku mutima wacu
Amen. Bisigura yuko guhimbaza Imana wabivuze d'ailleurs yuko sukuririmba. Yego. Sukuririmba byonyine. Nubwo kuririmba birimwo mugabo hariho ubuzima tubaho bwa buri munsi. Yego. Uburyo twitwara attitude y'imitima yacu acte yose umuntu ashobora kuyikora akayimbaza Imana yawe. Zinuvuga yuko nko kuririmba par exemple nuvuga ko ni kimwe mu gikoresho kidufasha gushika ku cyo kintu. Nuvuga ko hari ushobora gusanga afite urukundo nacyo ikamubera igikoresho akoresha mu guhimbaza Imana muri rwa rukundo rwiwe kumubuza attitude ukuntu bayeho bigatuma guhimbaza Imana kubera ko n'utavuga arahimbaza Imana n'impumyi arahimbaza Imana ariko ni yakize gukoresha wenyine wa mutima kwa kuntu bwa bimwe bwiwe agugura imbere y'Imana kumwana ivyo ibingize byose ashaka guhimbaza Imana cyo gituma tugiye muri urwo ruhande turonka ibintu byinshi ko ni keshi maze kuba ndi ko ndahimbaza Imana Imana ikanganiriza nkumva ikintu gikomeye kandi mu nyuma nasanga cya kintu kinzanira inshu nziza nkatabura ko nivyo muka guhimbaza kwanje cyagiye navuga ngo uno musi navyano ndahevye byose ndahevye papa na mama ko ari ngaha muri eglise ndashaka gusa umutima wanje uvugana n'Imana numva ko nico kintu gikuru bituma gikora ku mutima w'Imana nayo amikama na presence yayo katuganiriza. Amen. Wow. Reka turirimba kandi karirimbo. Okay. Turirimba karirimbo kayigabasha. Ndashaka ko turimbira kuri indirimbo yawe nshasha yitwa Yaramamaye. Okay. Abari ndirimba cyane ni ego turirimba yene. Ego. Wow. Duhimbaze Jesus kuko n'umwami asumba byose yanesheje satani ubu twaronse ubwidegembya ubu dufise ubushobozi nta na kimwe coza kidukanga dutambukana ivyizigiro kuko dufise Kristo muri twe yaramamaye n'umwami w'abami isi yose mushime arabikwiye yaramamaye n'umwami w'abami isi yose mushime yaramamaye n'umwami w'abami isi yose mushime arabikwiye amaganya n'imibabaro yabirangije Golgotha ubukene no gusuzugurwa byarangiriye ku musaraba amaganya n'imibabaro yabirangirije Golgotha ubukene no gusuzugurwa byarangiriye ku musaraba yaramamaye n'umwami w'abami isi yose mushime arabikwiye yaramamaye n'umwami w'abami isi yose mushime yaramamaye n'umwami w'abami isi yose mushime arabikwiye isi yose mushime arabikwiye yaramamaye n'umwami w'abami isi yose mushime arabikwiye. Yes. Wow. Nizere cyane ko muri ko muraryoherwa aho muherereye mu masalo yanyu canke ahandi hantu hatandukanye. Turi kumwe na Costa Co. Wow, antika biraryoshe kumva bino bintu cyane rwose cyane. Hanyuma nashaka ndagukeza ndaba ku bw'ino ndirimbo uburyo yanditse amajambo arimwo n'ukuntu washimikiye ku kintu c'ivyakoretse ku musaraba. Ego cyo gikuru kabisa. Ego Golgotha wewe ubona hariho message Golgotha numva ko nta nakomeye cyane. Antuka
nibaza haranga umusozi abo abantu bakunda kuba cyane bakunda kuba mu masengesho bakunda kwita iryo jambo ku musozi ufite ku musozi mu ahantu hari signification yaho buri muntu agiye ku musozi umva ko n'ahantu akora ikintu kizima nawe ko na Yesu Kristo gukora ikintu gikomeye yikoreye ku musozi Golgotha aho niho hatumye ngenda mumenya ego kubera ko igikorwa yakoreye kuri Golgotha niho cyatumye njyewe ngira uno munsi byatumye nicana namwe hano byatumye koko ndonka na famiye nziza ndonka igihugu cyiza ndavuga ko kwita umurundi ryo bwanjye byavuye ku musozi nibaza ko iyo Yesu ataza ubona byari ko bimeze cyane yataza kwera byose numva nta mbo birangora sinzi n'igice mpuno biha ukuntu je aho Antoine Gasimba ndiho ko niwe yanzanye antuka ku wimbaza Imana bikora ku mutima w'Imana biratwise naho bifataniye n'igikorwa cyakoretse ku musaraba ego cyane rwose kuko nibaza ko ntibyari gukunda ko dusenga ngo Imana twumve ego naco gituma amaze kuzuka yasabwe ngo muzoro cyamye muyera abero umunitsa amen no atubere connection nziza no kuvuga numva nibaza ko natamwe guhimbaza bituma mwe abari kuba natwe tugahimbaza icyo duhimbaza kikadoye kashikiye Imana ikacumviriza bitavuye ko turi beza ego ariko bivuye ku gikorwa cyakoze haleluya bituma tubihimbaza umva Golgotha hatubereye umuryango ego twese turinjira bivuye ku yakoreye Golgotha tukaronka ubuzima tukakwidegembya umunsi tunakuririmba je sinzi ngo ingabire nari kuba mfise yadakora igikorwa nk'iki usanga bari kuba uri mu maso yumvire ko ari mu maso kandi yo mu maso sinzi ko twari kumenyana kubera ko wari ku nkanda amaso wakwinze ugasanga Jesse dosaho kaide ariko no munsi twamenyanye ngo kubikwa cyo guhimbaza tushatse tumenyana ndabamenya biraryoshe cyane yes reka turirimba indirimbo yitwa ngo nta kintu mfise no kwirata okay turi mu kiganiro nta kintu mfise no kwirata nta n'ikindi nzigera ataruno wanyeretse nibwo nshima nibwo nirata nta kintu mfise no kwirata nta n'ikindi nzigera mbona ataruno wanyeretse nibwo nshima nibwo nzirata nta kintu mfise no kwirata nta n'ikindi nzigera mbona ataruno wanyeretse nibwo nshima nibwo nzira mbega ubuntu butovugwa bwanguye kubanze ntacyo nari
cyashoboje kwinjira amaraso yawe mwami yankuyeho umuvumo wose mwami jewe ntacyo nari kuzokora utovuma yanguye ku buvumo ntacyo nari kuzokora uremekwe imana y'amaraso yawe mwami yanguye ku rubanza ibabazi n'urukundo byashoboje ibyo umwami yakoze en fait ngo byadushoboje kwinjira byadushoboje gucika abana b'Imana. Yohani nawe aravuga ngo muraba urukundo Imana yadukunze ko twitwa abana b'Imana. Uno munsi turashobora kuvuga Imana ikatwumva, turashaka gukomenya Imana ikatwumva. Avant Imana yavuga ngo byari bigoye kubera ko urumva ari igihe umwe twumva kumva ko Imana yatwumvise kera wasanga ko twakoresha effort zacu ukiruka n'inoma ngo yera sinzira igikoko kabaga nyene imwe nyene inuze cyane ariko uno munsi zimwe zinuze twazifungura ariko Imana igishaka kwa kwiruka turondera bya bindi bifatiye kugira ngo itwumve uno munsi ishaka ngo mutima yaduhaye kwinjira amaraso yaduhaye nayo bagomba yakoze ikintu gikomeye cyane uno munsi ntituyirondera turushe kuko n'umwe ari mu ntege nke umwe yitwa kumengo hari ikintu kitagenda neza arafise kumenyeka n'Imana muri za ntege nke ziwe akayihimbaza ikabyakira umva itarabi situation arimo urumva kera tukabwira Imana yaduhaye ikintu gikomeye cyane uno munsi biva ko tubayeho sinzi ko twaduhimbaza sinzi ko twatubikora kwa ko bigoye je sinzi guhiga byongoye kuronka ya numa cyangwa iki sinzi korora romba byongoye kuronka intama inuze neza ariko Imana yavuga ngo ibyo byose ndabirangije ko yuko umuntu wese gusa witahurira ugura umutima wawe amaze tuvugane yes bakunzi ba Heritage TV bakunzi bayimbaza nukuri n'amajambo akomeye cyane turiko tuvuga kwijanye no guhimbaza Imana gukora ku mutima w'Imana ariko dusunya cyane kuko Yesu yakoze ahantu yatuzanye ibyo inkuru nziza twaronkiye Golgotha yatumye dushobora kuvugana n'Imana no munsi ikatwumva ushobora kuyihimbaza peu importe nubwo uri mu ntege nke nubwo hoba ari cyakunaniye Imana ntikujije ntibukondana immédiatement ariko irakumiriza ukaza ku Mana ugasenga Imana imbazo ukazakira hanyuma ukabandanya ubuzima bwo gusana n'Imana cyane rwose. Costa tugushimire cyane. Je ndabashimiye cyane rwose umengo nije no gushima mwanya wawe muti kiganiro cyari tuzosubira kugutumira kugira ngo uze tumarane ibihe nka bino kubyina byiza cyane kandi nzitaba kubera ko atuka mu kwa ibuye n'ibi nako ni mwiza ndoto zanje cyangwa gusaba Imana zandoto zanje vuga ati ndashaka kubona ko icyo Imana yampaye ariko ndagikoresha mbona shima hari amugweza nsengera ho nyene ariko n'undi muntu ko
televiziyo ibona n'abantu benshi Yeah. rero birahimbaye cyane Yeah. ubona ko mwakoze n'Imana kuduhamagara ya murakoze cyane nukuri numva umenga tworangiriza kuri hano dushimira abatumire ko babanye natwe yari Fulgence yari Costa Cox turabashimiye cyane Imana ibahe umugisha mushikare nyene ku mbega hariho izindi ndirimbo nibaza ko turindiri ego hari izindi afite n'abadukurikirana muri YouTube hari izindi kandi nziza zishika kuri zibiri imwe yitwa thank you indi yitwa nitwigumanire hamwe n'iyaramamaye nyuma y'izi hari izindi nziza kandi ego okay sawa murakoze musimbire kuri YouTube Costa Cox murabe nizo zindi ndirimbo no kurindira n'ibindi bikorwa bizoza gataho tubashimire cyane mudukurikirane no ku mihora itandukanye ya Heritage TV Burundi kuri Facebook no kuri YouTube ibiganiro bitari bike harimo n'ibiganiro bya Himbaza niho biri kandi n'ibindi biriko biraza murakoze mushikara kugira ibihe byiza muri kumwe n'imbonesha kure yanyu jewe naho utaha muri Himbaza ikurikije